mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno munsi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana kandi tugeze ku gice ca 18. Tumaze kubona ibintu vyinshi kwa kino gice, ubundi nkuko abama bakurikirana bino biganiro babibona, twishimiye kwiga kino gitabo mu buryo bwimbitse cyane. Harageraho dushika mu gice ugasanga ico gice kirakomeye, kirimo ubuhanuzi bukomeye, kandi abantu bafise ibintu byinshi badatahura kuri bwo, bikaba ngombwa yuko tubutebako. Kino gice ca 18 c'ivyahishuwe ni igice bisaba ngo dutebeko kugira ngo ukuri kuzuye muri co ushobore gusobanukirwa kuri abo bose bafise umutima bifuza kumenya ukuri. Uri kumwe na mwene so Jimmy Nishimwe, yaje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo ibintu bizokwereka ko ishengero urimwo riri muri Babuloni. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze ku mahigwe yandi uduhaye kugira ngo habanje umusavyi wawe none mwene data no mushiki wacu, kugira ngo dushobore kumva ico jambo ryawe ritwigisha n'ubusobanuro bukomeye bw'igitabo c'ivyahishuwe. Mwami turakwinginze ngo kubera yuko kino gitabo catanzwe mu buryo bwo guhumekerwa, Mwami turagusenze kugira ngo natwebwe dushobore kubitahura mu buryo bwo guhumekerwa nyene, dushobojwe nawe mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mu cigwa cacu cuno munsi, nkuko narimpeje kubivuga, turi bwige ibintu bizokwereka ko ishengero urimwo riri muri Babuloni canke ritarimwo. Ukuntu kuri guhambaye cyane abantu bategerezwa kuzirikana. Mu cigwa cacu giherutse twariko turishura ikibazo benshi bibaza yuko ishengero ry'abategereje rishobora kuba naryo riri muri Babuloni. Ukuri barakuronse. Ikindi kibazo abantu bamwe bagiye bansanga bakambaza, bakambwira ngo kubera iki wewe inyigisho zawe wigisha inyigisho zerekeye vy'idini gusa? Inyishu notanga muri rusangi, nta kundi kuntu woshobora kwigisha igitabo c'ivyahishuwe mu gihe wowe utari kuravuga ivy'amadini, kubera yuko igitabo c'ivyahishuwe cerekana intambara ihambaye iri hagati ya Yesu hamwe na Satani, kandi iyo ntambara iri kirabera mw'ishengero. Amashengero ari ku ruhande rwa Satani hamwe n'ishengero rimwe riri ku ruhande rwa Yesu yashize ashinze, ryabayeho rica mu bihe birindwi. Mu gihe rero turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe, kandi kino gitabo c'ivyahishuwe kikaba cerekana intambara ihambaye, kandi kikerekana no mu buryo izotsindwa, abazotsinda abaribo n'abazotsindwa abaribo. Biba ngombwa yuko bino bivugwa mu mvugo yumvikana, itari mu mvugo ya gihanuzi, kugira ngo buri wese yimenyere uruhande ruzotsinda n'uruhande ruzotsindwa mu ntambara, kugira ngo vyorohere buri wese guhitamwo, maze umuntu wese yihitiremwo ishengero ry'ukuri rya Kristo yishiriyeho kandi yitwararitse. Rino shengero rifise ibiriranga, twarabibonye. No munsi gusa tugiye kuraba ibintu bikenya bishobora kugufasha kumenya yuko idini urimwo ryoba riri muri Babuloni, yuko ishengero urimwo. Reka tuze turakoresha ishengero kubera yuko ijambo idini
n'ishengero hari ukuntu bitandukanye gatonya, usibye gusa yuko rimwe rimwe bishobora gukoreshwa mu kuvuga ikintu kimwe. Rero reka dukoreshe ishengero rya Kristo twararibonye, hama kandi ubu tugiye kuraba ibintu ushobora kurabirako kugira ngo ushobore kumenya yuko ishengero rimwo riharugwa muri Babuloni canke ridaharugwamwo. Mu by'ukuri ntago turi buvuge byose, ariko turi buvuge ibikomakomeye, ariko ibindi biraza kuba mu busiguro bw'ibi bintu. Neza na neza dusomye mu murongo wa 2 wa kino gice c'Ibyahishuwe, igice ca 18, tubona no majambo akomeye ngo gicitse Babuloni, gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, aharindigwa ibisiga bihumanya vyankwa byose. Hano hantu Babuloni iri hariko haravugwa ibintu biharanga, hariko haravugwa yuko harindigwa ibintu byose bihumanya. Ni kuvuga ngo inyigisho y'ikinyoma iriganje ngaha hantu, ariko turaza kubigaruka ko mu cigwa cacu cuno munsi. Ico nshaka gusa yuko tubona muri no murongo nuko cacitse ikibanza c'abadayimoni. Bino biboneka mu murongo wa 2, biza gusohorezwa kandi mu bivugwa mu murongo wa 14 w'igice ca 16 ngo impwemu z'abadayimoni zisa n'ibikere. Kintu gikomeye cyane ca mbere cigaragaza mw'ishengero riri muri Babuloni ni inyigisho zishingiye ku mpwemu zizimiza z'abadayimoni. Amashengero ahurikiye muri Babuloni ategerezwa kuba afise ino mpwemu y'abadayimoni iyafasha kumvisha inyigisho zabo z'ikinyoma kuba bakwisi. Aha harakomeye cyane, ikintu gihambaye cyane ngaha kigomba kwitabwaho n'umwambaro ano mashengero yambaye. No munsi amashengero yubakiye ku bitangaza ashobora kwigisha bimwe bimwe mu nyigisho nzima za Bibiliya mu by'ukuri uraba utoshobora guharura ku madayimoni. Nicyo gituma navuze ngo twiga ibintu bikomakomeye gusa, ariko hari n'ibindi tworabirako nk'inyigisho zimwe zigaragaza muri ano madini. Ariko nagenda babwire yuko atari inyigisho zose ano madini yigisha zizoshobora kukwereka yuko ari amadayimoni. Zino ano mashengero ashobora kuba yo kwigisha nk'ibice 80% by'inyigisho nzima ya Bibiliya, ariko hakaba hariho inyigisho yishimikiye. Rero kino kintu c'amashengero yubakiye ku buvugishwa, kukwerekwa hamwe n'ibitangaza n'ibimenyetso byakumiza ni ikintu gihambaye cyane mwa kino gihe amashengero ari muri Babuloni agomba kwifashisha, ariko kandi kigendereye mu kugira ngo inyigisho z'ibinyoma abantu b'abayoboke babo baherezwa zishobore gufadika. Nk'akarorero, hagiye haboneka ibitangaza byinshi cyane kugira ngo abantu bemezwe yuko dimanche ari umunsi mukuru, hakoreshejwe ibitangaza bikomeye bivuye ku badayimoni. Nk'akarorero, abantu bari bagiye kurima, ubushobozi bwarakoretse, amasuka caravunika, baratahura yuko dimanche atari umunsi wo kurima ariko ari umunsi wo kuruhuka. Nk'akarorero kandi, kugira ngo bemeze yuko umuntu yapfuye ashobora kuba umweranda mw'idini Ekereziya Gatolika, kugira ngo bashobore kwita abantu aberanda, nuko ngo hakoretse ibimenyetso abo beranda bakoze barapfuye. N'ibindi z'inyigisho z'ikinyoma zagiye zemezwa ari uko hisunze inyigisho zikomoka ku badayimoni. Mwibuke yuko tumaze kubibona mwa kino gitabo yuko hariho ubutatu bw'ikinyoma bugizwe n'ikiyoka, ikiyoka cigiranye na Data wa twese,
maze hakaboneka n'ubupapa bushaka kwishira mu ishusho ya Yesu hamwe n'ubuprotestanti gito canke umuvugishwa w'ikinyoma aza mu ishusho ya mpwemu yera, hakoreshejwe ikintu citirirwa mpwemu yera wo mwa kino gihe, ariko ari mpwemu y'abadayimoni. Ino mpwemu y'abadayimoni niyo amashengero ari muri Babuloni akoresha kugira ngo yigarurire ayoboke babo ababa kw'isi bose, mbere ku rugero ruhambaye yigarurire n'abami n'abantu bakomeye bo kw'isi bose. Ariko kandi biragoye kuba umuntu yobisobanukirwa bino, kubera yuko ano mashengero arafise umwambaro yambaye udashobora kwerekana yuko ino mpwemu ndiko ndita impwemu y'abadayimoni ariyo ayo mashengero ariko arakoresha. Kubera iki? Nk'akarorero, inyigisho zibuza abantu gukora icaha zikerekana ko icaha ari kibi koko. Mbega usanze umuntu ariko arigisha ngo ntugasambane, wobica hehe ngo uvuge ko uwo muntu ariko arakoreshwa n'impwemu y'abadayimoni, kandi uwo muntu asanzwe akora n'ibitangaza? Igihe kimwe nigeze kuba ndiko ndaganira n'umuntu, maze uwo muntu arambwira ngo nkurikije ibitangaza pasiteri wanje akora n'ukuntu yivuganira n'Imana, iyaba isaba atari itegeko ry'Imana, Imana ibimaze kwimuhishurira uno muntu. Kubera ibimenyetso n'ibitangaza pasiteri wiwe akora, hageze naho adashobora kumva ibyanditswe muri Bibiliya, ariko kubera yuko abona ibimenyetso n'ibitangaza pasiteri wiwe akora, akavuga ngo ukuri nuko Imana yahishuriye pasiteri wanje gusa. Nguko kuntu uno muntu wewe vyamugendeye. None nawe uno muntu ariko arakora ibitangaza, azura abapfuye, ibimuga birahumuka, ababuze ubuzi baraburonka, hamwe n'ibindi bimenyetso n'ibitangaza akora akoreshejwe n'amadayimoni. Ikindi kigeretswe ko agaca yigisha abantu guheba icaha, ntugasambane, ntukice, abanyabyaha Imana izobahana. Iyo umuntu ariko arigisha inyigisho imeze uko, kandi akaba ariko arakora n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu, wobica hehe kugira ngo uvuge yuko ariko arakoreshwa n'amadayimoni? Kuno gukoreshwa n'amadayimoni mwana mashengero ari muri Babuloni ntago ari ibintu byoroshe guhita ubona ngo iri shengero ndimwo riri muri Babuloni, kubera yuko rikoreshwa n'amadayimoni. Kubera yuko gukoreshwa n'amadayimoni ntago ari ibintu bizoca vyerekanwa. Akoresha amadayimoni, ariko kandi akabikora mu izina rya mpwemu yera. Kandi karorero nakahe? Usanze umuntu ariko arigisha inyigisho zivuga kwihana, akavuga n'igikorwa cera ca Kristo co kubabarirwa ibyaha kubwo kwizera. Ibyo Satani niyo kubahutse kubyigisha dukoresheje ukuntu tumuzi. Ariko ngaha Bibiliya itwereka ko uburyo bw'ubuhendanyi bwa Satani bukomeye cyane. Mugenzi, mu by'ukuri biragoye yuko umuntu yoba ariko arigisha abantu abatumbereza kuri Yesu, akabigisha agakiza kabonerwa muri Yesu, akabigisha kwizera Yesu, uwo muntu akaba afise n'impwemu yo gukora ibitangaza. Biragoye yuko ushobora kwemera yuko iyo mpwemu ariko arakoresha ari impwemu y'abadayimoni.
gute umuntu yoba ariko arigisha iby'agakiza kabonerwa muri Kristo yoba ariko arakoreshwa n'impwemu mbi zisa nk'ibikere. Ukuri ngaha kuriko kwerekana nuko amadini ari muri Babuloni akoresha impwemu z'abadayimoni, agakoresha inyigisho z'ukuri zikenye za Bibiliya kugira ngo ahishe ukuri kumwe, ukuri kunaka guhambaye kwa Bibiliya. Satani arazi neza ko wishe rimwe uba wishe yose, kubw'ibyo ntago ashobora gutezura canke ngo areke kwigisha nawe kuyoboka Imana mu gihe wowe umwemereye yuko ashobora kukwigisha bimwe by'igice ariko ibindi akakwigisha kubyica. Amadini aboneka muri Babuloni ni iki kintu ahagaze ko akoresha impwemu y'ubuvugishwa bw'ikinyoma, impwemu z'abadayimoni kugira ngo yigarurire abantu, kugira ngo abo bantu ntibabakeke. Ntago bashobora kwica bigisha abayoboke babo ngo genda musambane, kubera yuko abantu bose basanzwe bazi yuko gusambana ari bibi naho babirengako. Ntago yoca yigisha abantu ngo nimwice, kubera yuko abantu basanzwe bazi yuko kwica ari bibi naho bobirengako. Ntago yoca yigisha abantu ngo genda wibe, kubera yuko abantu barazi yuko kwiba ari bibi naho babirengako. Ntago yo kwigisha abantu rwanko n'ibindi abantu bose basanzwe babona yuko ari bibi. Satani kugira ngo arondere ubwizigirwa ku bantu arahagurutsa abakozi biwe, maze akabaha zino mpwemu ziwe z'abadayimoni, bagakora ibimenyetso bikomeye imbere y'abantu, maze kugira ngo yerekane yuko ivyo bimenyetso n'ibitangaza vyavuye kuri Yesu. Satani aca yigisha abantu inyigisho zoroheje zihamagara abantu guheba icaha, kandi ico caha bari buhebe ni bya bindi nyene vyaringira kamaro mu buzima bwabo, kubera yuko kwica nibavuga ngo ntukice ni ikintu ciza. Niba bambariye sinice, hamwe abantu bose bobigendera nanje ntibazonyica. Kuvana rero nange batazonyica kandi njewe shaka kuramba, gutyo ndashobora kwemera neza mu buryo bwumvikana yuko kwicana bikwiye kuba bibi, kubera yuko bishobora kuzuza no kuhaza kamere yo kwikunda isanzwe iri muri njewe. Nguko uko amashengero ari muri Babuloni azokoresha impwemu zizimiza hamwe n'inyigisho zimwe zimwe ziboneka muri Bibiliya kugira ngo hagire ukuri guhambaye kwirukanwa muri ayo mashengero. Nimba iyi myuka mibi yiyambitse iyo shusho, bizogorana ko buri wese ashobora kumenya yuko mu by'ukuri yatewe. Ikindi kintu ca kabiri kiranga amashengero ari muri Babuloni ni kwizera inyigisho z'ibyo kudapfa ku mushaha, ibyo bitwa mu rurimi rw'igifaransa l'immortalité de l'âme. Iyi nyigisho yazanywe na Satani igihe yahenda Adamu na Eva, igihe Eva yari amaze gutakaza Yesu. Eva akishira hejuru, akiyumvira yuko ashobora kwigwanira ku giti ciwe. Aho nyene Satani yararavye abura ikindi kintu yohendesha Eva, maze amutangariza yuko atazopfa naho yokora icaha. Mu mvugo ivuga ngo haba n'intete ntimuzopfa. Iyi nyigisho irakomeye, iraboneka mw'itanguriro igice ca 3. Ibyo mpejeje kuvuga, inyigisho y'abadayimoni ica ihabwa inguvu muri abo ukwizera kwabo gushingiye ku bitangaza, mu gihe baba bizeye iby'abapfuye, yuko abapfuye bashobora kugaruka
bitwa abazimu nk'akarorero, hama bagashobora kuvugana natwe canke bakagira ico badukoreye mu buzima. Iyi nyigisho nayo nyene mu gihe woyibona uzomenye yuko ari inyigisho y'amashengero ari muri Babuloni. Ibi vyagiye vyigaragaza cane nk'akarorero mw'ishengero Kiliziya Gatolika, kugira ngo abantu babure naho babariza kandi babumvishe yuko ibyo bavuze byose bakwiye kubyemera. Barishimikiza abantu bapfuye nk'abo bise ngo na Beranda, canke bakishimikiza uwo bise ngo ni Bikira Mariya, maze abantu bababaza bakababwira ngo Bikira Mariya yari yatugendeye kandi kuvana yatugendeye yavuze ibi ntago bihinduka, abantu bagaca bavyemera. Ibi kandi vyo kwemera inyigisho z'abapfuye birasa cyane no kwemera inyigisho zihumanya z'amazima. Rero amadini ari mwico twise Babuloni, muco Bibiliya yise Babuloni, uzosanga ino nyigisho yo kudapfa k'umushaha bayemera cyane, aho bamwe mbere bavuga ngo iyo umuntu apfuye acaja mw'ijuru, hamwe n'izindi nyigisho. Ivyo bintu bibiri nivyo vyatumye abahurikiye muri Babuloni banka ukuri twabonye mu vyahishuwe ubutumwa bw'abamarayika batatu. Kwemera kwakira ubutumwa bw'abamarayika batatu, ubutumwa budashingiye ku bitangaza, ubutumwa bubuza kwikunda, ahubwo bugahamagarira abatuye isi gukunda umuremyi wabo, niyo nzira yo gusohoka muri Babuloni. Kubera yuko buno butumwa buhamagarira abantu gusenga Imana umuremyi wabo, kandi iyo tugiye kuvyerekeye irema nta handi bitujana atari ku isabato yo ku munsi ugira indwi. Abitondera isabato yo ku munsi ugira indwi baratahura neza ico Imana yabakoreye mw'itongo rya Edeni igihe yaturema, kandi baratahura n'ivyabereyeho yuko Adamu na Eva bacumuye, maze Imana ikavuga yuko ko bacumuye bagiye gupfa. Baratahura urupfu urwarigo, abaruhuka isabato bemera yuko ari ibiremwa vy'Imana. Bano bakiriye ubutumwa bw'abamarayika batatu, bano baratahura ibi. Abamamaza ubwo butumwa bw'abamarayika batatu bizera inyigisho ya Bibiliya ivuga ko abapfuye ataco bazi, barindiriye izuka, aho buri wese azozukira guhabwa ingororano ihwanye niyo yakoze. Bano bantu bonyene nibo bashobora gusigura ikimazi Yesu Kristo yadutangiye icarico. Mu gihe abantu ukwizera kwabo gushingiye ku bitangaza, mu gihe amadini ahurikiye muri Babuloni yoyo ashobora gusa kwigisha abantu Yesu yarapfuye, Yesu yarapfuye, Yesu yarapfuye, urumva nta kindi kintu kikituraba hamwe n'ibindi. Ariko rino shengero ryonyene rimwe ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana no kwizera kwabo, mu gihe baruhuka isabato bagakubitiza ubwenge inyuma ukuntu icaha caje mw'isi. Baratahura yuko kubw'ivyaha abantu twakoze ari byo vyatumye Yesu Kristo aza kugira ngo adupfire, kandi amaze kudukiza akatubwira ngo genda ntimuze musubire gukora icaha. Aba baciye bahitamo kugira ukwizera nko kwa Yesu, kubera yuko ukwizera kwa Yesu niko kwatumye aba hano kw'isi akarangiza ubuzima bwiwe atacaha akoze. Uko niko na bano bamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu bahereye no ku butumwa bwa marayika wa mbere, baca bagira ukwizera nko kwa Yesu. Umuhanuzi mu gice cya 14 ku murongo wa 12 c'ivyahishuwe Yohana yababonye bitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera Yesu kwabo. Uri muri Babuloni
biragoye kumvira uku kuri koko, kubera yuko uba uboshwe cyane bimwe bitovugwa. Ikindi kintu cya gatatu ni ukwishira no kwizana muri iki gihe cy'iterambere mu bya siyansi, igihe isi ihanzwe n'ikibazo cy'ihindagurika. Buri wese arashaka umwidegemvyo urenze, nko kumva wo kuri impuzu mukagenda gusa. Ubutinganyi nabwo, ngo abantu bakora ubutinganyi nabo bakwiye kwitwa abana b'Imana ngo bahezagirwe. Ibi murazi yuko biheruka kwemezwa n'amadini amwe ya giprotestanti, mbere no mu ishengero rya Eklezia Gatolika naho bariko baravyemeza. Usibye gusa yuko muri Afrika atari ibihugu byinshi bivyemera, ariko mu bihugu bimwe bitandukanye bari kuvyemeza. Namye ndumva bene data bahariya mu gihugu cy'u Rwanda bariko barambarira ngo hoho birakogwa. Nariko ndakurikirana amakuru sanga muri Kenya biriyo, naho ibihugu bimwe byo muri Afrika bitavyumva, ariko kubera ubwako bwo kwizigira abarongozi babo mu by'idini batera bavyemera ibingibi. Hari ikintu gitera kwiza kw'isi gishingiye ngo n'umwidegemvyo uko kwemera. Uno munsi hari abantu bubahuka bagakora icyaha maze bakabesha ngo sibo bagikoze, cakoze ikibiribiri. Igihe kimwe nabonye umuntu aza, umukozi w'Imana afise ikibazo mfise niki, arambarira ngo urumva njyewe, yari umwana w'umwigeme, ari mfise indoto yuko nifuza kwandurwa kumukozi w'Imana, kumupastor. Hama maze kubona umupastor aje kundesha, birandyohera cyane, campita nemera guheba uwundi twari dukundana, hama nemera ngo abe ariwe dukundana. Abantu bakomeje kumbarira ngo ujya musore yakukoye n'umusambanyi, asambana n'abandi bantu, yamana abakobwa hari iwiwe. Ariko ngo uwo mwigeme ntiyigeze avyemera, kubera yuko uwo yarakundanye yaramuzi ari umupasitoro, kandi yarasanzwe akora ibitangaza mu ishengero bari basanzwe basengamwo. Yaramugurura abamugaye, nta kintu cyamunanira, maze ntiyigera yemera yuko umuntu nk'uwo yivuganira n'Imana ashobora kuba yokora ibyo bamuvuga ko. Yakomeje gusenga bisaba Imana, aravuga ngo Mana nagusenze, ndagusaba yuko wompa umugabo w'umupastor kugira ngo nzoshobore kubaho ndagukorera. None waramumpaye. Reba abantu ibyo bariko baramuvuga ko, menyesha ukuri kwabyo kwariko. Imana yaramugiriye ubuntu irabimwereka. Igihe kimwe yagiye kumutemberera, amaze kugenda kumutemberera, kubera yuko yari yakowe kandi bari biteguriye kugira mariage, nta kudodora, yahise yinjira. Amaze gushika mu nzu asanga wa muntu wiwe ari kumwe n'umwana w'umwigeme mu gitanda, bariko barasambana. Maze amenya yuko ibyo bamuvuga ko ari byo, ariko aribaza mu mutima wiwe kubera iki akora ibitangaza kuriya kandi akaba asanzwe akora na bino. Maze amaze kubitekerezaho, Imana iramwugurura ubwenge, iramubwira ati reba uwo musheri wawe kugira ngo agende ku rusengero, naho ibindi byose yovyibagira ntashobora kwibagira kwisiga ry'amavuta. Kandi ayo mavuta yarari kifoto y'umugabo w'umupasitoro. Uwo mukobwa kubera yuko atarazi icongereza kandi ivyandiko byari biri kuri ayo mavuta byari by'icongereza, yarabifotoye. Amaze kubifotora abishira muri Google Translator, ni ubuhinga bwa Google bwo guhindagura indimi. Abishize mu Kinyarwanda asanga ayo mavuta yanditswe ko ngo ano mavuta uzoyisiga wese ivyo azotegeka bizomubera uko. Uno mukobwa yaje kumenya yuko wa musore atigeze amenyana na Yesu haba namba. Ivyo abigisha mu rusengero ni mu buryo bwo kwicira amafaranga. Ibimenyetso n'ibitangaza akora ntago bitumwa na Yesu, ariko bitumwa n'ayo mavuta
mavuta yari afise imbaraga, ayo mavuta amuha imbaraga z'abadayimoni. Uko niko baca baza baremerera abantu umwidegemvyo, kubera yuko nta juru bariko baraberekezamwo, bariko baraberekeza muri gihonomu, kandi uwerekeza muri gihonomu agomba kugenda nyene afise umwidegemvyo. Uwundi nawe yari umukobwa yashaka kwiyambarira nk'uhenye, yisiga ibintu hamwe n'ibihindi, yibereho nk'uko yigombeye. Aragenda mu rusengero rumwe yumva barabujije ibyo bintu, aca ataha babaye, agenda mu rundi, yaje kuronka ahandi bamukorera ibitangaza, bamwumvisha yuko naho ata kintu na kimwe yoheba mu buzima bubi yari asanzwe arimwo ashobora kwemerwa n'Imana. Abantu bo mwa kino gihe barashaka inyigisho zihwanye no kwifuza kwabo, zuzuza kamere kabo, nk'uko twabibonye ku musabyi w'Imana Yesaya. Hari igice ca 6, igihe Yesaya agenda mu rusengero akabonana n'Imana, Imana imaze kumwiyereka, aho nyene Yesaya yabonye icaha ciwe. Yesu yifuza kudukurako ibyaha byacu, maze amaze kudukurako ibyaha byacu tugacika abidegemvya. Ariko nta butumwa bwiza dufise bwemeza yuko umuntu ashobora gucika uwidegemvya mu gihe yoba akiri mu cyaha. Ntabwo mu by'ukuri umwidegemvyo wo kwemera ntabwo uhagaze ku kwanka kuburirwa, ahubwo uhagaze ku kwifatira ingingo kuri wewe. Emera uburigwe, niwumva ivyo bintu ari ukuri ubigendere, ntiwumva atari ukuri naho ntubigendere. Igikurikira kivuye mu kwishira no kwizana ni ubuhakanyi bwo kwanka amategeko y'Imana. Mugenzi, iki ni ikintu gihambaye cyane, ariko reka turangirize kwa kino kintu nyene, yuko ikindi kintu ca nyuma kiranga abantu ano mashengero n'umutima wo kwikunda. Iyo tuvuze kwikunda, ntago gusa bigarukira kuba wohura n'umuntu ukamufasha, kubera yuko abantu benshi bafasha ngo nabo nibahura n'ibibazo ntibazobura babafasha. Abantu benshi bagenda ku maziko kugira ngo nabo nibabura ababo bazoronka abantu babaherekeza. Abantu benshi bagenda muri za mariage bagaterera abandi kugira ngo nabo bazobaterere. Abantu benshi bafasha abantu bagowe kugira ngo nabo baronke imigisha y'Imana hamwe n'ibindi. Ariko ibi sibyo ndiko ndavuga kwikunda. Ndiko ndavuga ngo kwikunda biri mu bintu biranga amadini ari muri Babuloni. Abantu bagenda gusenga kugira ngo Imana ibagirire ibitangaza, kubera yuko wugarijwe n'ubukene genda gusenga, kubera yuko wugarijwe n'ubwoba genda gusenga. Urakeneye ikintu ukura mu gusenga kwawe. Yamara abasenga bukuri batari muri Babuloni, bobo ico bakeneye nuko Imana bakura muri ino si kabegurira isi itari mwicaha. Barifuza kuba ahantu atagukosha no gukora icaha vyigera bibaho, bakama bakora ibinezereje Imana ibihe byose, biciye muri ino nzira yo kwikunda hamwe n'inzira y'umwidegemvyo, hamwe n'inzira yo gusenga bapfuye, hamwe n'inzira yo gukoreshwa n'amadayimoni. Ibi byose nta handi byarundanirije amadini ari muri Babuloni atari guca bahakana amategeko y'Imana. Iyo mvuze guhakana amategeko y'Imana, ahanini nca mvuga itegeko rya 4 risa nk'aho amadini yose yirengagije, mbere bakanigisha abayoboke babo kurirenga. Ariko kandi ntago nkuyemwo n'ababandi baruhuka isabato mu kwiyerekana gusa, n'abandi biyemera mu ishengero bakicara mu rusengero
bakigira yuko ari abantu bakomeye, bamara kwicara mu rusengero bagatangura gutandukanya umunyabyaha n'ubutari umunyabyaha, bifuza kugorora ishengero rya Kristo no kudondagura ibyaha bikorwa n'abandi batiravye ku byaha byabo. Ubwoko bwera buvugwa mu gitabo c'ibyahishuwe ni ubwoko bwemeye kwiyegurira Yesu kandi bubabazwa n'ibyaha byabwo hamwe n'iby'abagenzi bw'ababwo. Bano bifuza kwakira Yesu igihe Yesu aba yahinduye ubuzima bwabo, bacikura umuriro umurikira abandi, maze abandi nabo bagahinduka nk'uko Yesu Kristo agomba. Mugenzi wari kurakurikirana icigwa cacu cuno munsi, ndaguhamagara kwemera kwiyegurira Yesu. Ivyizigiro vyawe ubishire kuri Yesu gusa n'inyigisho nzima yiwe. Iyo wakiriye Yesu bituma ukuri kose kwa Bibiliya ukumvira, ntugwe mw'ikosa ryo guhakana ukuri na rimwe, kubera yuko uhakanye ukuri rimwe gusa bizotuma ushishikara guhakana n'ukundi kuri. Genzi, kwemera kwiyegurira Yesu ni kwemera guca bugufi, ukemera kwihana bivuye ku mutima, ukemera gukunda Yesu, ukavuga ngo niba hari ikintu cyose cyo gukora cyotuma ntababaza umwami wanje Yesu, ico nzogikora. Niba kino kintu ntakibonanye Yesu, kandi kubera yuko Yesu atagikora, hamwe nanjye nogikora cyo mubabaza, ukemera kugiheba. Ariko kandi ibyo byose ukabikora kubera yuko wifashijwemo na Yesu gusa. Aho niho honyene ukwizera kuzima guhagaze, maze wemera ucika igikoresho ca Yesu cyo kwifatanya n'ubwoko bwera mu kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu nk'uko twabibonye. Nanjye ngiye kugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kubw'ijambo ridasanzwe uhejeje kudushikiriza. Rema gushasha imitima y'abantu bose bamaze kuryumva, kandi Mwami ndasenze no mwene data amaze kumviriza kino cigwa, kugira ngo umuhe gufata ingingo imushikana ku kugororoka nyakuri. Kandi ndasenze n'abandi bantu bose batarafata ingingo, kugira ngo Mwami ubahe imitima yoroshe, nabo bamenye yuko wabagendeye, maze nabo nyene bafata ingingo. Twese icyarimwe amazina yacu ashishikare kwandikwa mu gitabo c'ubugingo, kandi uduhe ivyizigiro byo mwiherezo. Rema gushasha imitima y'abantu bugarijwe n'ibya buno bugingo, abagwayi n'abandi bafise ibibazo bitari bimwe, abatanze imitwaro bose ubarabe, kandi buri wese umwishure bihwanye no kugomba kwawe. Kandi ushishikare no kuduha ivyizigiro byo mwiherezo, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ushobora gukora like kugira utwereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ufise ico aza canke wifuza gushikiriza, ushobora kuvyandika muri commentaire. Kino kiganiro kiraboneka misi yose ya kane, kino kiganiro kiraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Kaburi mushasha, ntiwibagire gukora abone, subscribe, following, suivre bivana n'ururimi canke urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu aguha umugisha, aguhe kwa mumwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.